kaze mu minota ijana hamwe n'abakenyezi murahawe. Nukuvuga rero ku mukenyezi n'isoko twe twafatiye ku byo turima muri iyi komine yacu ya Nyabirabo. Akenshi turaja gusuma cyangwa tugashora ibyo natwe tuba tufise twarimye. Rero ku byo turima akarere iyo tugiye gusuma nk'ibijumbu, imyumbati, amashu, ibiharage, irengarenga, intore, ibitunguru, ibyo ni ibintu turima kenshi iwacu, ariko hariho ibihe tubironka bitugoye bivanye n'ihindagurika ry'ibihe, cyane cyane nko ku mashu, ku giterwa c'amashu. Hakuye imvura nyinshi dufise amashu yeze arashobora guhura n'ivyaduka vy'imvura ugahura yuzuye n'urushanga. Naho uja mu isoko nturonka umuntu n'umwe yokugurira ayo mashu yuzuye urushanga. Ibijumbu navyo hari igihe hatera nk'indwara y'ubukoko bikabungwa biri mu kuzimu, n'ivyone hari igihe bica bitera bikabura mu isoko. Ibitunguru nuko nyene akenshi tubishoye naho hari igihe nk'ibitunguru dusanga ibitunguru n'itomati bihuriranye n'igihe bita ngo ni mu kadike. Rero aho biba ari vyiza twabishoye ntugurirwa ku rugero rushimishije. Iyo uri umusumyi ahonye tuba turose akunguko, kuko ugiye gusuma ugasanga ivyo bintu mw'isoko birahari ku bwinshi, wowe uri umusumyi ntiwiriko urazunguruka mu isoko yose uyimare, ucugurira aho nyene ugatahana ibintu vyinshi. Muri make isoko irahinduka bivanye n'ibihe tuba tugezemo, kuko ibi bintu byose hariho igihe tubironka bitatugoye n'igihe tubironka bitugoye. Ico twosaba naco umugambi tuyange turawusavye yuko ko bodusabira leta canke amashirahamwe yigenga kugwiza inyigisho ku mukenyezi kuva kuwo hasi gushika kuwo hejuru, kuko umukenyezi niwe nkingi y'iterambere. Mu kubaha inyigisho zijanye n'imyuga yoba ishobora kutwinjiriza amahera muri aka karere k'iwacu. Jewe rero ikintu nagomba gusaba, twagomba gusaba ngo turangire basi amasoko, hama nabo bariya barimo ibindi batuzanire. Reka natwe turagomba nk'umuceri, twebwe ugasanga ikiro c'umuceri kigurwa 2,000. Ivyo 2,000 washora amashu yikoreye umuntu w'umugabo ntayagurishe ivyo 2,000. Mudufashe no kuronka n'imitahe y'ingene dusaba ubwazi.